uwo mwungere mwiza aratuzi, nicyo gituma umwe wese yamuhamagariye ubutumwa muri iyi si yamushizeko. Kandi uno munsi turi ku Dominika, aho Ekleziya Mama wacu idutumirira novuga nti gutangarira no kuzirikana ihamagarwa itorwa. Nimuze rero bavukanye duce bugufi dusabe Mukama ducorore kuri aho hose twibagira ko Mukama ari wo mwungere mwiza, hama tukibagira n'umuhamagaro Mukama yaduhamagariye. Ndirega ku Mana Data mushobora byose, Imana rugira byose nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro byacu byose iduhe ubuzima budahera. Amen.
dusabe. Mana mushobora byose kandi w'amahoro, turongore gushika tuzosangire agahimbare k'ijoro, maze aho ubukomezi bw'umwungere bwashikiye haba ariho buto buto bw'ubusho bwiwe buvyagira. Tube dusabishije Yesu Kristo mukama wacu, we musangi ingoma hamwe na mutima mweranda ubona mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Umunsi umwe Paulo na Barnaba barashitse i Antiokiya ya Pisidiya ku munsi w'isabato, baragenda mu sinagoga. Bavuye mu ikoraniro, benshi mu Bayahudi no mu banyamahanga bemeye Ubuyahudi bakwirikira Paulo na Barnaba. Baraganira nabo, babahanura kugumya inema y'Imana. Ku isabato ikurikira, igisagara nka cose kirakorana ngo cumve ijambo ry'Imana. Abayahudi ngo babone ico gihugu cose, bavyura ishari, bahinyuza Paulo mu vyo yavuga vyose, bamutuka. Paulo na Barnaba barashira amakenga, bababwira bati, ni mwebwe mwabwirizwa kubwiga bwa mbere ijambo ry'umukama, none ko mubyanse mukaba ari mwebwe nyene mwikengereye, mubona ko mudakwiye ubuzima budahera. Hinge twigire ubapagani. Kuko ariko umukama yadutegetse ngo, nagutoye ngo ube umuco w'amahanga, ngo ujane ubukiriro hose gushika ku mpera y'isi. Abapagani bumvise ayo majambo baranezerwa, baninahaza ijambo ry'umukama. Nabo bose bari bagenewe ubuhigwe budahera, baca baremera. Naryo ijambo ry'umukama rikwira igihugu cose. Ariko abagore n'abapfasoni bakunda Imana n'abakuru b'igisagara, bohejwe n'Abayahudi, bagirira nabi Paulo na Barnaba. Barabirukana babakura mu ntara yabo. Paulo na Barnaba nabo babakunkumurira ko inkungugu yari ku birenge vyabo, bigira muri Ikoniya. Abigishwa nabo bari buzuye akanyamuneza na mutima mweranda. Ibyo ni ijambo ry'Imana.
twiremye turi igihugu ciwe n'ubusho bw'ikibare ciwe ubudahemuka bwiwe bw'amahoro uko imbyaro zigenda zirakurikirana Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani. Jewe Yohani mbona isinzi ry'abantu batagira igitigiri bava mu mashinga yose, mu bwoko bwose, mu ntara zose, bavuga n'indimi zose, bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere y'umwagazi, bambaye amakanzu yera bafise n'ibisanda mu minwe. Umwe wo mu batama ambwira ati, abo n'abarokotse ya makuba bamesuye amakanzu yabo bayeresha amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma bahagaze imbere y'intebe y'Imana bakayikorera ijoro n'umutaga mu ngoro yayo, nawe ubu vyagiye ku ntebe azosanza ihema ryiwe hejuru yabo. Ntibazoba bagisonza, ntibazoba bakinyoterwa, ntaho izuba rizoba rikibarabika canke intuguta yose y'ivi ikagera, kuko wa mwagazi bavyagiyemwo hagati ku ntebe uzobaragira kandi uzobashora ku mazi y'ubuzima. Imana nayo izohanagura amosozi yose mu maso yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hallelujah.
umunsi umwe Yesu yabariye abayahudi ati intama zanje zirumviriza ijwi ryanje kandi ndazizi byongeye zirankurikira ndaziha ubuzima budahera ntizizokwigera zipfa bisubiye ntawe uzozimpura mu minwe data yazimpaye aruta bose kandi ntawe ushobora kuzikura mu minwe ya data jewe na data turi umwe wakirize yo inkuru nziza ya Kristo. Bavukanye twaje mu ngoro y'Imana ngo dutangarire urukundo Imana idufitiye, dutangarire ikigongwe cayo, dutangarire ubwiza bwayo kuko ariyo Mana yo gupfukamira no gusenga iminsi yose y'ubuzima bwacu. Nayo ikwiye turose ijambo rituma turema muri urwo rugendo rwa minsi yose, iraturonkeje ijambo rituma dusubiza umutima mu nda ngo twame tuyihanga iminsi yose y'ubuzima bwacu kuko ari umwungere mwiza atuyobora iminsi yose y'ubuzima bwacu ngo ntidutsitare ntitugwe ntihagire ico tuba. Inkuru nziza ya Yohani turiko turazirikana y'umwungere mwiza, Yesu atubwira ati ndazi intama zanje. Umukama aratuzi bavukanye, twicara duhaguruka tugenda, ikigongwe c'Imana n'ikiganza c'Imana gihorana natwe iminsi yose y'ubuzima bwacu. Iyo Mana ntigera itwibagira na rimwe, naho tuyikurako inyonga zayo n'imbabazi zayo ziguma ziturindiraniye urukundo rwuzuye kuko dufise agaciro mu maso yiwe. Twaguzwe amaraso y'umwagazi, twaguzwe ukubabara no gupfa k'umukama wacu Yesu Kristo. Umukama yaremeye ararungika umwana wayo kugira ngo ntidupfe ntitugwirire ariko turonke ubuzima bw'imyaka yose. Nicyo gituma bavukanye iri jambo Umukama duhaye uno munsi yuko twibutsa ko ari we mwungere mwiza dukwiye gukurikira no kwama tugana iminsi yose y'ubuzima bwacu. Kanatsinda ijambo ry'Imana ritubwira ati ni inzira n'ukuri n'ubuzima, ni we mwungere bavukanye dukwiye gupfukamira no gukurikira ngo atuyobore iminsi yose y'ubuzima bwacu. Ni we ryatara bavukanye ritumurikira igihe turi mu mwijima, ni kwa kuboko kudufata iminsi yose tugiye kugwa, ni za mbabazi ziza impande yacu igihe twagiye kure yayo, zikadugwa mu nda tukumva ko naho twagiye kure yayo tugifitwe n'urukundo mu maso y'Imana. Nguyu rero umwungere mwiza bavukanye, Umukama ashaka ko dupfukamira no kurinahaza twebwe yahamagaye umwe wese mu izina ngo tuze kumusenga, aturonse ijambo, aturonse ubuzima kugira ngo tube abadapfa mu buzima bwacu. Aratuzi, arazi amagara make yacu, arazi ubumwe bwatubambwemwo, arazi icyo yatuvugiye ko n'umuhezagira dushaka ko. Nicyo gituma twomwizigira tukumva ijwi ryiwe kuko rituronse ubuzima, ridukura mu mwijima, ridukura muri biriya tujamwo, ridukura ku bungere badutwara mu muzima bwiza, abungere baturya, abungere batuvuna, abungere batwonona, ngo tugaruke iwiwe, we mwungere mwiza kandi atuzi.
ntiyotwemera ko bavuka yiduherera mu cobo, niwe aturonsa ubuzima bw'imyaka yose, niwe atuma tudapfa, niwe atuma tutagirira, niwe atuma tutaba abanyarucari, kuko dufise Imana muri twebwe. Turafise Imana yo kwizigira, Imana yo kwishimira, Imana yo kwizigira iminsi yose y'ubuzima bwacu. Uko biba bimeze kose, iyo Mana niyo kwishimira. Nicyo gituma rero twokwama twuguruye amatwi y'umutima wacu, tukugurura intimatima z'ubuzima bwacu, ngo twame twumva ijwi ryiwe, kuko ariryo rituronsa ubuzima, ariryo ridusubiza iteka, ariryo ridukingira, kandi ariryo rituzigama iminsi yose y'ubuzima bwacu. Mu gisomwa ca kabiri turumva ko atubwira ati naragutoye ngo ube umuco w'amahanga. Yaradutoye bavuka y'injukuri, umwe wese mu izina ryiwe mu muhamagara arimo, haba uwihebeye Imana, haba uwubatse, haba uwo yashinze biriya na biriya, arashaka kuba umuco iminsi yose y'ubuzima bwawe. Ntashaka ko twihebura abavukanye, ntashaka ko dutawakuba, ntashaka ko tujya kure yiwe, ariko ashaka ko inyonga ziwe zizobwira zituvirira. Ashaka ko ukuboko kwiwe kwama kudukingira iminsi yose, kuko ukubakira ku mukama, ukuja mu gitutu ciwe, ukwama turi mu mbabazi ziwe no mu rukundo rwiwe, nibwo buhigwe ntangere, niko kanyamuneza k'imyaka yose, niryo teka ry'abamwemera n'abamwizigira. Twarahamagawe rero bavukanye, umwe wese mu izina ryiwe. Yaguhamagariye ubusaserdoti canke ubukira, yaguhamagariye kubaka, yaguhaye harya ukorera na harya ubaye. Arashaka kuba mwiza kandi mweranda mu buzima bwawe. Arashaka ko uzigama iryo teka yuko yaguhamagariye kuba mwiza kandi ukaba mweranda, nk'uko nawe yaguhamagaye ari mweranda. Ngubwo muhamagaro bavukanye, umwe wese ahamagariwe mu buzima bwiwe, mu ntambuko yoba arimo zose, kuko ashaka kuba mwiza kandi mweranda mu buzima bwiwe. Uwo muhamagaro ntubuze umusaraba, ntubuze ibitugora, ariko umukama aratwemerera ko atoze, aguma iruhande yacu, adufasha akaboko ngo ntidutsitare, ngo tugume mu iteka no mu muhamagaro yaduhamagariye. Hari igihe umusaraba uturemera, hari igihe twumva ko twihenze, hari igihe duta umuhamagaro wacu tukaja mu by'umukama atadushakako, kuko twakurikiye abungere bataribo, kuko twumvirije amajwi n'amajambo atariyo. Uno munsi umukama arashaka umuvukanye, umuhamagaro waguhamagariye aho yagushize, ugerageze winanate, ube mwiza kandi mweranda, wamumenyesha urukundo rw'Imana aho ubaye, uwo yaguhaye nawe yagushizemo. Kuko niryo teka abavukanye mu duhama yaduhamagariye, nibwo buzima bwo kuzigama iminsi yose y'ubuzima bwacu. Iyi si ya none bavukanye irahamagariwe kandi irashaka kumurikirwa n'abamaze kuzirikana neza icyo umukama bashaka ko, icyo bahamagariye. Abataye umwizero bumve ko dufite Imana ikomeye, Imana yo kwizigira, Imana yo kwishimira, Imana yo gukurikira iminsi yose y'ubuzima bwacu. Niwe mwungere mwiza, aratuzi, aratuzigama, aradukingira iminsi yose y'ubuzima bwacu. Ntitugire ubwoba rero, ariko tumwizigire. We yatwizigiye akaduhamagarira kwihebera Imana, we yatwizigiye akaduhamagarira kubaka, we yatwizigiye akaduhamagarira harya tubaye n'harya turi. Nuko ashaka ko itara yateye mu buzima bwacu, urukundo yashyize muri twebwe, imbabazi, ngo tuzikuze, tuzivomere, nta kwihebura, nta kuvunagura umusaraba ducamo, ariko twame duhanga amaso Yezu, we ndongozi y'ukwemera kwacu. Burya busaraba dufite bavukanye nibwo butuma izina ryacu ryandikwa mu bitabo byera. Uko kameze kose,
kujya kakuremera. Yezu n'umwungere mwiza ari impande yawe, ikiganza ciwe kiri impande yawe, inyonga ziwe ziri impande yawe. Arashaka igihe cyose uremerewe, igihe cyose ubona wota ibanga, igihe cyose wokurikira izindi nyigisho n'abandi bungere batariho, ko twokwama duhanga umusaraba we ndongozi y'ukwemera kwacu. Uwawubambwe ko niwe muco, niwe buzima, niwe teka ryose ry'isenge. Twisabire muri no mukanyiranda y'ibisabavukanye kuzibira amatwi abungere batariho badukesha ibanga, bakatubwira ko ibanga umukama yaduteye yaduhaye atariho, bakatubwira ko twobigenza uku na kuriya, tukabumvira. Tusaba umukama kubw'inkuka y'imisa, kubw'ububasha bw'ino gisabisho, yirukana abo bantu bose badukura mu rugo rukundo rw'Imana, azane muri twebwe wa muco, azane bwa buzima budutuma tuba mu mwizero udatetereza, umwizero w'imyaka yose, kuko iyo Mana bavukanye twaje gufukamira, iyo Mana twaje gutangarira ubwiza bwayo, iyo Mana yaturonkerera ijambo kandi iza kuturonsa ukarisiya, ari Imana yo kwizigira, yo kwishimira, no kwama dusenga iminsi yose y'ubuzima bwacu. Amen. Abanyeshuri ariko baritegura ibatisimu bahaguruke kugira ngo tubaronse canke twirukane shetani iri muri bo, kuko uno munsi n'intambuko igira gatatu yo kwitegura iyo batisimu, ikaba ari intambuko yo kwirukana imitima y'Imana iri muri bo. Nidusabe umukama gumize mu rukundo rwiwe aba bana bitegurira ibatisimu, natwe twese twigore dukurikire Yezu Kristo we muhamagaro wacu. Nimuze rero twese duhaguruke bavukanye, tugaragaze kwemera kwacu. Nemera Imana inyerugende, bene wacu dushyiramwe twese dutakambira umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi, kandi yazo baronse ubuhirwe mu ijuru.
kane abepiskopi abasaserdoti n'ababafasha. Mutima mweranda aguma abafasha kuzigama neza ingabirano bahawe n'Imana kandi barushirizeho kubera umuco abo barongoye. Turabigusabye Mukama. zo kwambira umuryango w'abantu n'isi yose mu kurindirana umwizero ijuru rishasha n'isi nshasha
kuko ububasha bwa sekibi buzoba bwatsinzwe. Ubu ni nazwa bwawe bukabona kwigaragaza imyaka yose. Esinema ya yubile yokabura muri twebwe turi ku rugendo kubwo kwizigira inyota yo guhurumbira ibyiza by'ijuru, kandi igashungurira ku isi yose akanyamuneza n'amahoro by'umucunguzi wacu. Esemana uwezagira imyaka yose woshimagizwa kandi ukaninazwa, maze ishimagizwa n'ininazwa ryawe bikamaho ubu no mu myaka n'imyaka. Amen. tega amatwi ekereziya yawe kwambaza bitumwe n'urukundo rukomoka ko turonse ibyo tugusaba turakwizigiye tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Muri kano kanya dawe wacu agira abahe ikimenyetso cy'urukundo abana, agira abahe ubukomezi bwo kurwanira kumukunda, tubandanye tubibasabira. Imana nyir'ubwiza rabagiza aba bana bagiye kubatizwa, bumviriza ijambo ry'inkuru nziza, barondere kubaho nk'abana b'Imana ariko babone ko bigoye. Imana nyir'ubwiza ntureke ngo aba bana bagenzwe n'umutima w'umwijima, ntibame bagendera ariko iminsi yose mu muco, bame bari kumwe na Yesu we atanga ubuzima bwiwe ku bwacu. Niyo batsitara ku nzira urabaha ubukomezi bwo guhaguruka, ubagumize mu mahoro akomoka iwawe, gutyo bagume mu nzira igana iwawe. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu.
umukama Yezu umukiza wacu n'abakomeze n'inkomezi ziwe we agumane namwe imyaka yose y'ubuzima bwanyu tubandanye yihereza
ibyo rwanyu bishimwe n'Imana Data mushobora byose. Turakuzamvye Mukama, muduhe kwama tugukengurukira tubikesheje amabanga ya Pasika, maze tudahengeshanya kutugirira ngo dukire, ibitubere isoko ry'akanyamuneza k'imyaka yose mu myaka yose. Horane n'Umukama. Birakwiye kandi biratunganye ko twokuninaza Mukama ibihe byose, tukarushiriza ukwiyaga muri iyi minsi aho Pasika yacu itanga, ntako ibyashaje bihavuye, ibyasambutse byose birasubira gusanuka, ubuzima bwacu bwose nyene bugasubira kubona umwuzurira muri Kristo. Nico gituma isi yose yuzuye urweze rwa Pasika, abantu bose iyo bakagera bakagutera impundu, inteko z'abamarayika bo mw'ijuru nabo nyene batera ururirimbo rwo kukuninaza basenga bati:
mana nzima niwe bwiranda nyabwo, niwe ubwiranda bwose bukomokako. Nicyo gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda atagatifuze rishikanwa rihinduke ritubereye umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo umukama wacu. Igihe bagira mufate agira ngo atangure kubara kuko abyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire mumwe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ibyo murabigire muribuka. Bane b'Imana ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, tukaguheza umukate muzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka ko waduteye iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikanire inkuka. Turatakambye dushimite ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama ekleziya yawe iri ku isi yose yuze mu rukundo. Ibuka Papa wacu Leo w'14 n'umwungere wacu mukuru Gervazi, eka nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Imana nzima niwakire ubukengurutsi bw'uyu mukristo wo mu Kigobe, agushimira ku byiza udasiba kugirira umuryango wiwe no mu gikorwa cy'iteka aherutse kugirirwa umushingantahe wiwe. Baragusaba Mukama ubandanye bazigama kandi waronse ubuzima umubyeyi wacu Bikira Mariya abandanye abasabira. Imana nzima ibuka abasabyi bawe bamaze kurenguka bakwitavye bizigiye kuzuka: Justin Regis Vuganeza, Iberi Habonimana, Pamphile Mugindika, Juvenale Muzeyo, Jean Baptiste Byuzura, Dr Jean Kamana, Odasi Ngirinshuti na Mutonya wiwe, Gabrieli Kamana, Babene Ntabareha, Justin Usangiza, Filomeno Singirangabo, Emmanuel Nkurunziza. Ko bari bemeye kubatizwa bakishanya baco n'umwana wa yadupfiriye, mubatabare basangire n'izuka. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitavye bizigiye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si bakiri iwawe bame mu muco w'ubunazwa bwawe. Natwebwe turitakambiye twese tuze dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukurinaza turi kumwe na Mariya muhimbazo nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe, tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Ubwiwe
na data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu wongera uninazwe mu myaka yose. Nk'uko twazigishijwe n'Umukama kandi akabidutegereza, turubahutse gusenga tuti: turakusangiye n'udukiza akabi kose, udutabaza amahoro muri iyi minsi turimo, maze utugirire impuhwe wama udupingire igicumuro, twame mu itekane ritagira inkomanzi, turindire ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo. Mukama Yezu Kristo wabwiye abatumwa bawe uti: ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanjye, nturabe ibicumuro byacu. Gabanya ukwemera kwa Ekleziya yawe, uyitabaza amahoro n'ubumwe, maze ishaka ryawe riranguke. Wewe nyene ubuzima n'ingoma umwaka yose. Horane n'amahoro y'Umukama. Twifurizanye amahoro ya Kristo.
w'imana nguyu umwagazi w'imana nguyu ukura abantu ibicumuro.
dukengurukire Mukama. Umwungere mwiza gabagiza umuryango wawe, maze abacunguje amaraso y'igiciro ntangere y'umwana wawe ubavyagize mu bwami bw'ijuru. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Dukomeze Ekleziya muryango kugira ubumwe n'urukundo no gusangira neza ibintu. Uno munsi twaramutse duhimbaza Dominika ya kane ya Pasika. Amakuru ya Paruwasi Yohani Batista Mweranda yo mu Gihosha. Ubwa mbere, Paruwasi Yohani Batista Mweranda yo mu Gihosha iribukije ababyeyi bafise abana bitegurira gukomeza muri Mutima Mweranda kuza gutunganya amakarata yabo y'ibatisimu n'ay'abahagarikizi hamwe no kuriha amafaranga 8,000 kanzu n'ishapure bazokwambara umunsi wo kuraganira. Bwa kabiri, Padiri mukuru wa Paruwasi Yohani Batista Mweranda yo mu Gihosha aratumiye ababyeyi n'abahagarikizi b'abana bazokomezwa muri Mutima Mweranda mu nama zobagirisha ku munsi wa gatandatu igerekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu mwaka turimo igihe cy'isaha 3:45 mu kibanza cyitiriwe Mweranda Petero kuri Paruwasi. Bwa gatatu, ubwibusamana mu ncabwenge igisata c'amagara y'abantu buratumiye abakozi bose b'abakatolika, abaganga, abaforoma, abalaborateur, abafarumasiyen bakorera muri ico gisata mu nama yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'akarangamutima k'ubuhinga bwa none mu by'ubwenge n'iterambere ry'ubuhinga bwo kwitaho amagara y'abantu. Hatumiwe niyo wese yifuza gukurikirana no guterera muri ico kiganiro. Iyo nama ikazobera kuri Paruwasi Gihosha Salle Saint-Justin igenekerezo rya 18 kwezi kwa gatanu mwaka turimo inyuma y'imisa isaha 2:15. Ikirangamwanya kuva isaha 4:30 gushika isaha 5:30 inyigisho ya Patiri Dieudonné Niyibizi. Kuva igihe cy'isaha 5:30 gushika saa 6:15 guhanahana ivyiyumviro. Kuva igihe saa 6:15 gushika saa 6:30 gusozera. Murahawe ikaze. Bwa kane, abazotegura ingoro y'Imana ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 kwezi kwa gatanu mu mwaka turimo n'abari muri krebe indangaburundi. Ivyo tukabashikiriza n'ivyo mwakoze kugire Kristo. Umunsi wa Mungu mwiza mwese.